kandi je niho biva kandi manda yibona abagabo benshi ugasanga umugabo nta pantaro nziza yambara ipantaro ikirato cyaratabutse mu bw'umugore yambara imeba zita impirikiye ko twakundanye ngana kurya basi umbarira ikintu cya gituma ugumunkunda nigiki ninde muntu akunda kurya cyane kurya n'abajyanye tubizi ko abagore mwebwe ndabaramukije cyane bakunzi bacu bo kuri no shene turabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye turabakunda cyane kandi namwe ndazi ko mudukunda nka famiye ego reka tubasabe mudukurikirane kuri uno mwanya ibintu tugomba twige canke dukurikirane reka umwe wese aze kubirorera hanyuma bikunza kubite commentaire icabona dukwiye gukora canke twovuga reka ivyo dukora kuno mwanya sabe umuntu w'umushinga ntahe ni wavuga nagira ntango avuga amajambo menshi umugore avuga make agira n'umupfasara avuga umugore avuga make umugabo nawe akwiye kuvuga ijambo riba ari rikuru ngo rero uvuga uti wa muganditse nta nkuvuga zibika isaki ari ubundi nitanganije nja kuvuga ivyo mvuga ari wowe gutangura yes turabaramukije amahoro y'Imana aho muherereye turanezerwa cyane ko mubandanya kudukurikirana munadushigikira nako turanezerewe n'umunsi rero ewa dufise ikintu kidasanzwe tugiye kuganira tugira ico bita question réponses ya ndazi ko ari byinshi mwibaza ku mukunzi ari byinshi mutwibaza ko twese so agiye kumbaza nanje ngiye kumubaza nicyo mumva ntamarije mu ngenda kimubaze naje ndatinye ibibazo amakenga mufise cyangwa utuntu mutahura neza mutubaze turi hano bwa tubishure cyangwa tuzobiganire ko mu kindi kiganiro kizokurikira so urantangura cegera baze basi dukorere kuri siridisi cyangwa sirisenge kwaje ndatinye ibibazo ntatugire siridisi utambaza ibigora ariko rabiziho nageze n'inama kaminuza nize oya tugiye kuganira ibiganiro bijyanye n'urukundo ariko kaminuza y'urukundo iba hari igihe nyine irigi kibazo n'ikibazo hari gusenga yigoye kwishora urankunda none ndagukunda mugabo gusa kitege twari muri fiançailles naho ukunda cyane usowe nyene ubu niwe unkunda bavuga ngo umugabo ngo akunde ngo umugore wiwe hanyuma umugore yubaho umugabo mani matambo nkunda mani matambo genda gukunda mugani sinitunganya nawe ahubwo niwe bukwiye konsomza gusa tukiri muri fiançailles nakorusha urumva umugabo mu bisabo ntakwiye gukunda umugore ntakwiye gukunda umugabo umugore arubaho umugabo gusa umugabo nawe akunda umugore akunda umugore rero nukwiye kunkunda pana kumbaza ahubwo nigera kukubaza urankunda nase ndakandagenda rega sindagendekitse mubona ndagukunda je mbona nkunda byo mbonesha amaso cyangwa sange oya sinaho wowe bimbarire washaka usanga je nk'ibyo nkora kugira nkanke nk'ukunda usanga wewe ahubwo asanga wewe siko bibona rero nk'ubyo usanga nikokora nkipfunagura kugira ngo nkora ukunda gusa nugasanga ntavubona nandi ndakubajije urabibona ko ndagukunda ndabibona kweri uri kokora nambo utari ko uri rampisha kugira ngo upfuka amaso nyine sindabibona ubundi je mbona nkunda okay cicanje naye narinzi ko mbarire ko tankunda murasuye hamwe kandi ubibona kandi uvuze ko ubibona uvuze rero wowe ko nkunda senga ndakubaza ikibazo kandi uce n'ishuri nuvuze ko nkunda yes okay mbarira rero ko nkunda ndazo uranzi nanje byo nkunda n'ibyo nawe mbarira rero ibintu nkunda nanje ibintu nkunda ego haba mu byo gufungura abagore n'ibiryo rero nuko exeka ndashana kurangiza nyine shaka umenye ikintu je nkunda gufungura kugira ngo ni hanyuma nzomenya ati umugabo wanje sindi ndakumubarira nkeneye iki uze kuranda bizi nkubita uze kuranda bizi ukunda koga ugakunda no kuguruka
urumva je ndaguruka nkoga ukunda koga no kuguruka abantu bose bagatawe akunda koga akunda no kuguruka abantu bose ngaho bagatahuye cyane naki wawe gusa wisangiye acha ko wabyumva yakunda inkoko agakunda n'ifi nagiye nibaza yuko nadomye ko icumi na yarose oya bandanya n'ibindi azije ko nkunda kurya nanjye navuze ibyo ukunda mu by'ufungwa nakindi uzi ko nkunda kimbari ahubwo cyo ntanda kimenya oya nawe uvuga ko nkunda byose nagira urubizi ariko nkene numva nagerageza mu minsi tubanye usanga nyine nzayimenya mu nyuma oya nari tubanye umwanya muto amezi atatu ni menshi ariko ndazi n'imyaka 6 yo reka byose urabizi mbarira ahubwo sawa ni ikihe kintu nari gukora muri fiançailles ntagukoreye wari wipfuza ko nzakora muri fiançailles saririye baba rero sasa iyo tankoreye ni byinshi wipfuza ko ndagukora gusa nyene kubera nari ndagukunda nza ndihangana cyo ntarose nyene nza ndihangana gusa nyene hari ibintu byinshi utakoze ahubwo mumbarira ngo rindira ngo byose ngo uzobibona muga nyene turinda asha gusa rero shima ko cyo bibandanya neza ngo tumaze kubana ngiye yashaka bimenye ibintu utankoreye urumva ko none ngira ibintu washaka ko nagukorera ntagukoreye muri fiançailles nashaka ko ngurira isaha ntayo wanguriye wagiye kuyimpereza mu nyuma twaramaze no kubana n'akantu nyene tuntu two kwambara nagomye ndategereje ngo umuhungu dukundana azotuma ariko nyene vyahereye mu nzira yenda tukuka cunshika tukaguma tuja muri cafetaria aho kunjana ahantu heza yenda kugurira isaha cyangwa ikindi kintu cyangwa telefone tutarabana urumva ntaronyetse ugacunshika numva none yahamura ko yawo muri fiançailles ntiwankunda niwankunda muri fiançailles ahubwo gusa nyene washaka tuzonkunda twamaze kubana je nyene baniteguye ko ndakubaze cyane nambaza je ndakubaze aya banzo mbaze uzi n'ibibazo byawe warigeze kunyandikira message ukayifuta wari basi dufata kuri WhatsApp warigeze kunyandikira message ukayandika aho irungi tugacifuta ayifutiye kubera iki yamba wabyarashitse ahubwo nukubera mba ndakoze ko hari igihe nashobora kubyandika muri je nkaca niyumva ibintu rero nanditse ndazi ntibiza kumugwa neza nkiyumvira ko birungika nkaca ndabireka oya reka mpindure sida ibyo zarabaye kenshi kubera nyine hari ukuntu nawe ndagufitiye ubwoba ndabyanditse mu mutima narumva ati nuko ibi bintu ntabwo biza kumerera nabi nkaca ndabifuta n'ahandi wasanga nabirungitse nkaza kubifuta naje kubirungika nawe nkaca nibagira ko telefone yawe idafudika naho bifuta biguma biboneka mu telefone nkaca fatwa ibara rikaba riguye nanjye ngenda kikwaje ko hano mbona ama message wayafuse nkabone wayafuse nkajya ku madaya abona bati naca nibagira ko telefone yawe nawe ufuta biguma biboneka nyamanyanga kuri ariko nakibi nigera mvuga sawa ni uramukiwe ndakubaze nanje ngira ndakubaze ikintu kandi ukagitora bitutse bibi Chama bizitse nokuri cyo sikibazo ndayiguhereza ikibazo ntikijeye n'iby'urukundo gusa nyene umuntu w'umushinga naye ngira ndakikubaza gusa nje ntuhimbaze niwe cishura wenyene adatwumva ngira ndakubaza ikintu umbarire basi kuzi ahantu umukuru w'aka karere tubamo ino kati ahantu basi yoba bako wowe uhazi canke wowe uzi n'izina ryiwe urazi jewe sasa nije wanzanye hano sinari ndahazi iyo warondeye inzu nawe narinzi urazi niwe umushinga ntaye ndazi wowe uzi ahantu uyu muntu aba
chef wa quartier chef de quartier wani watakuraza oya pizza yajura yibutse kesavuganye kugira nze ndayiguhe azobanza kungurira urutenge urukundo nyene nako bari yatese ivy'urukundo nakantu nyene nifyondeye kiwanje gusa karimo nyene nako urukundo kubera basi urahaza nyine kandi naje ndiko ndakubaza dahamiye se wanzanye hano none umugabo iyo umugabo akujanye si yuja none ucuzuba zizise yakujanye nawe ndabaza none aha hantu hatuye gute haba hameza hari abantu bameze gute nyine byose nkabimenya tinda ndamuzi mwagusa we ntibikujega kumumenya umve hanyuma rero nk'ubu utahari nkazogira ikibazo nzocengenda cyane nk'ubu nkubise amakofi nzokwitwara he amakofi none bakubise amakofi bakubwiye ko umugabo akubise amakofi cyangwa witwara uritwara nyene kugira bagutunganirize bakumvirize bagutunganirize ahubwo uratega n'ahandi agakubita oya rero rero ntibivuga ati nagutera ikofi umusaya umuhungu undi oya sivyo bashatse kuvuga rero none oya ahubwo bisaba ntuhindukiza aho pureka kumwishura reka kumwishura mugani nk'ubu unyifuse ahantu witwara nawe rero urumva nini nagukubita ikofi ubu barabyoroheje kumwishura oya nzokwitwara ahubwo mbarira chef de quartier aho numva uriko uramumpisha kugira ngo sinze nitware none wumva none aho wabona je nabandi ko nditeka iminsi yuko uzoja kwitwara ndagutera amakofi rero niyo hamva uriko uramumpisha njye nditsanje ntayorose ngoze kazi na muganda muzi that's now none sheri barira basi nk'ubu turabanye muri kazoza ikintu wiyumvira ko tuzoba abo mama n'abapapa byonyene tuzoba ushatse ko mbati basi ikintu wifuza ko tuzoca dukora nk'ubu dufate nyine nk'amafaranga nyine afatika abonetse niyaboneka ikintu wowe muri wowe wiyumvira ko uzoca ukorera umuryango turasa amafaranga none amahera abonetse cyambere nyine urubaka inzu kugira umuryango uba ahantu inzu uba wipfuza iryambere sibyo hama ukahita ugakora n'ibindi bintu bituma abandi batera imbere kuko nkuko twabivuze muri chene yacu barabizi yuko dushaka yuko tubera abandi bantu sibyo rero rose baki ikintu gituma abandi bantu batera imbere cyangwa baronka akazi nk'ibyo mbumva no mugihe amfite umuhiro wamaze kubibonakira yatunganye hamugahise ukagura kugira ngo n'abandi bashikirwe sinzi ko nicyo icyo washaka kubaza oya ivyo none je nakubajije nashatse numviriza ivyiyumviro vyawe kubera hari igihe nanje usanga niyumvira ibindi ariko naba yumvira ibindi tuza kugera kuti wane sindi umugabo nuko nyine amahera ari wowe uyafise muga rero mbaza ati nanje ndayaronse arayi wawe rero sino ya bandafise ko muranyumviye oya mera yawe je ntabwo washe muri kaziza ko umuntu umwe wese afise iciyumviro ciwe uri mu rugo nagira tuba turi umwe turi mu rugo turabiganira hanyuma tukabihurizaho je nambashatse n'umugabo n'usi wo mutwe w'urugo yego gusa urabanza ukumviriza nyina amahera akabanza akavuga none nyina amahera none uri umugore wese yambwiye we uri mu rugo basi sivyo nk'ubu je ndi mu mana yateza gihe nkaba umupapa nkaba afite umugore n'abana umwana akaba afite amahera n'umugore akafise amahera none amahera ntabara y'urugo gusa nyine umugore niko yarinze aronka amahera akenshi umugabo ucumenga arikengereye acabona menga ikintu cyose umugore akoze aramusuzuguye oya badi gituma bamusuzuguye none nk'ubu ufise amahera hasanga wakoze ikintu kanaka sibyo utabwiye umugabo nuko so kwiganza oya ndashaka kukikubwira mu gukacuguma wishira hasi oya pana kwishira hasi hari umuntu cyangwa menga ntaco yovuga kubera nyina ziko na nk'ubu dufate warosa amahera sibyo aciye nk'igitenge rose nyumba amajana 2 cyangwa 2.5 jewe ntabyo nzi ko yarose hama nkacasanga waguze igitenge utabimbariye
aho uvuga igihe ushobora usanga wayishaka nawe ukabura ubushobozi bwo kukimugurira rero nyine yironkeye ntaca biko atambariye nk'ubu uciye usanga hari ikindi kintu cyari cihutirwa kurusha ico gitenge nawe umugabo yari afise mu avuga ati nk'ubu haboneka amahera twokora iki mu rugo mugabo nawe ntubu ukibona umugabo we akaba akibona rero sasa umugabo agifata ya mahera ibindi bintu agifata ya mahera ugaca yakoresha iby'ibitenge kandi mu rugo naho umugabo siyo mpamvu rero nawe numvirije ibintu byose wavuze nta kintu na kimwe nigeze numva wonangurira kukugurira byose numvise ngo urumva ibi none kubera ko abagore mwishira imbere none amera iyo mugabo cyangwa mu rugo nayo kugira ko umugore ngurose amafaranga basi wonangurira n'akaduka kandi je niho biva kandi mpanda yibona abagabo benshi ugasanga umugabo nta pantaro nziza yambara ipantaro ikirato cyaratabutse mu bw'umugore yambara imeba zita impirikiye oya hari igihe umugabo yambara ibitsinze umugore yambara ubukiriritse ahagize nkunda kubona agasanga umugabo yambara ariko barangira baba bamuraza kugira musonga akemera umugore akamubwira neza akamutagatisha umugabo wene wasanga nibisanzwe kubera mwega abagore ngirasha biravana reka hariho abagabo badashoboka ibintu utavyobabarira usanga nyene biyitayeho ku ruhande rwabo abagore ntibabiteho n'igihe usanga nyene agira ku rutswe rw'umugore biravana rero si bose gusa urumva ivyiyumviro vy'umugabo kenshi ntusanga usanga muri kazoza yiyumvira nyene ibintu nk'ivyo wavuze nyene nawe mwishaka kwambara kugira iki kugira mu kamodoka kiza aho nyene basi narindiriye nuko nakavuga ndabura nzakugurira amazi nzobanza kukangurira sawa kandi akubaza umaze byarimaze gushikira ukanyikeka ku buryo bw'ukusuzuma telefone yanje ntahari utahari ukanyikeka ukavuga ati niba bafise akandi kantu baganira kuri WhatsApp ugasuzuma telefone yanje arico gitumye bisuzuma none je oya je no kuvuga telefone yawe naho no yibona nta birenze ko ari nigera niyumvira nanyizeye ndakwizera sinibaza ko hari ibindi bintu vyohaba kandi noneho nzifata na telefone yawe ndazi ko noba ndiko nditera ingorane bitengwane gute kubera bitengwane gute yo ako kantako aya kweri telefone yiwanje ni yiwanje iwawe ni yiwawe sikoresha ntavyo nzi gikuru gusa nuko je mbona ko tubanye amahoro atangorane nimwe zihari zo bindi nagi wari yintirwa nto ugomba gusuzuma je mba ndiko nirabira utu video tuba twarakoze nta birenze nawe bwahawutse sawa sawa nuko gusa mba nirabira amafoto nkaraba n'utu video nta kindi twari twufise nanje ngaha ntafise sawa mbaza rero hama nk'ibyo hari ikindi ufise mbaza je nyene shahawe kumenya ahubwo ko twakundanye ngana kurya basi umbarira ikintu ca gituma uguma unkunda ni giki ikintu gituma ndagukunda ikintu gituma ndagukunda ikintu basi gituma wowe nguma ndagukunda nuko ndagukunda kandi ngoma mbona vyiyongera ahubwo hari by'ubwa mbere n'ubu aho biba bigeze nyine mbona ko biriko biriyongera nakandi kantu gashashe mba nakoze nyene zurambarira kugira ngo nagakoze nzinzi ndagakora nongeremwo n'ibirungo oya ntabwo ari byo ukora oya nuko uri nuko ndi uko uri kuri mu mutima no ku mubiri ku mubiri meze gute ku mubiri uri naturel sinzohindurire yakore ndakumvise nowe shirako ibindi bintu bitari vy'Imana yakoremanye urukundo rwanjye urufusa aya nano ntibompeba burya ahubwo mbarira ibintu byoca ibintu ikintu kihari nokora co tumumpeba nyine burundu nyine ndakubwira uhevye niwe hagarika kuba uwo uri niwe hagarika kuba uwo uri ku mutima ni ku mubiri none ubundi urabizi uko ndi ku mutima yifite umutima mwiza muzonya nzo gutongora naho nzogusenga ndabanza ko ari satani ntacyo basi reka ndabishima ni ukuvuga umunsi nokumva cyangwa nkatanga asanga bashyizeko plante menshi wige
kweli ntizonabona n'inyenyi wanje Tukucha kotega nakati warundi mukora nakore nashaka kuberako ndakamenye camenye ingene shiramo n'ibindi birungo cenga sanga wasitse ngohe cenga wazimoye hare niho sa neza nayenze ngenda cenga nkabona washize ko rurya repre ash nayenze ko nyene uzoba byito nkari nk'ukuri kurasa nenga ndagumye ndo hariya mu misozi aya biketse nyine ubona ko asa n'umuntu wo munyamoji n'umunyamuti bisigura nyine bishira ku tuntu tutumika oya ahubwo byaba yiyoberanije abantu nka kurya ufata telefone ukayishira ku gikarata cyangwa igipapuro none wumva utaba wayoberanije nigumira ndi wo mu misozi ntaco ko numva ari n'ubundi ari by'ukunda ariko ntaco ndi mwiza ahubwo nibwo busirima wowe urumva utaba wikunda oya basi muri kino gihe urabizi ko abantu batikunda uko bameze ko Imana yabaremye bakora no kubihindura bagacongesha imibiri yabo bakayigira ukundi kuntu bakisiga ibintu ko ndakumvise ndabona ko gatuma ukunda kunkunda gusa akantu kamwe ngira ndakubatse batace turangize mugasinya nakakubaje ko hatunda umuntu akoze ibintu bimwe none ubu tumaze kubana nyine urabibona nari kukubaza ninde muntu akunda kurya cyane kurya none abajyanye tubizi ko abakora mwebwe mugiteka muba muri ko murarya mutama numvita ko munyuriyo muri ko murarura aho hose murumviriza bisize ku isahani nuko muhejeje hagiye tugadusigara barije ndakibajije ukivuga kandi abagore ariko turya cyane wewe gusa wosanga abafana bacu rero muca muvyemera ko bamubona ari jewe mbyibushe oya nawe kagira kurya none ko byibuha mugubiza muca mukanwa yego ndabizi muganiro urashaka kuba uri muto mugano urya cyane oya ugasanga Kaya nubara kunchura afana rero aho rero bumva bacavyemera neza kari jewe nge cyane ko ngiye mu gikoni ndumviriza ko umuntu afashe kirungo cyafashe usize mu muntu gasuru kumviriza usize ngo maji gasuru kumviriza ari gihe ntahirutwo uri kurarura urumviriza n'ubundi ntahirutwo tugeze ku meza cyose ni kataka watwa bijya bisigaye navyo nari gituvuga ngo bisine bishika mu isafu gacho birenzako aya nyene ntaco nibavuge ko baye n'ubundi ibigaragara biragaragara sawa kadushimire abadukurikiranye kumbura ari bibazo mwumvise ntako batite babishire muri commentaire nje ndayimubaza ikindi kintu nabyo tambajije babishire muri commentaire byose muze mu bimbarire ndayimubaze byose azanyishore katubakengurukire cyane nakoze turabashimiye cyane abadukurikiranye kandi rero nyine n'iminota mikeya mwibuke gusonda hari yepfo kuri sabone mutureke ko muri abakunzi bacu ibiganiro byacu mu bihereze n'abandi ego